Turabaramukije mwebwe mwese musozo mukurikirana ibiganiro vya Ganawe TV, twizera ko meze neza cyane. Tunabana ikaze mu kiganiro cyacu cy'inkino cyo no munsi wa gatanu, genekerezo ya 13 ukwezi n'ukwa kabiri umwaka n'ibihumbi 2026. Makuru yacu y'inkino turaza kuba tuyahera mu gihugu ca Espagne, tuze kuraba uko vyari vyifashe mu rukino rudasanzwe rwo ruhuza umugwi wa Atletico Madrid ndetse na FC Barcelona, aho ibintu bitari vyoroshe ku ruhande rwa Barcelona. Turaza kuva muri urwo rukino twerekeze mu rwa Real Madrid, tuze kuraba amakuru y'akaravuga kwitwa Kylian Mbappe ndetse n'umugenzi witwa Jude Bellingham, hamwe n'ayandi menshi ariko aravuga muri uno mugwi. Turaza kuvanga mu gihugu ca Espagne twerekeze mu gihugu c'Ubwongereza. Arsenal yisubije kandi mu kaga ko kwiruka n'umugwi wa Manchester City ku gikombe ca Premier League cy'uno mwaka. Rero ayo namwe n'ayandi tubafitiye muri kino kiganiro, musangwe ikaze. Ganawe TV. Ku munsi w'ejo rero igihe cy'isaha 4 z'ijoro kuri Riyadh Metropolitano hagati y'umugwi wa Atletico Madrid ndetse n'umugwi wa FC Barcelona, niho neza na neza urukino rwaza kuba rutangura rwa kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe c'umwami. Ni Atletico Madrid rero ubona ko itorohereje umugwi wa FC Barcelona, aho Atletico yaje kuba itsinda bikabije cyangwa se bibabaje no mugwi wa FC Barcelona, ibitsindo bigera kuri 4-0 umugwi wa FC Barcelona udasomyeko. Rero ni ibitsindo ni amakosa yakozwe n'uwitwa Eric Garcia asubiza ipasi inyuma ku munyegori Juan Garcia, maze umupira uramucika uramutoroka werekeza mu ifire, maze umugwi wa Atletico Madrid ubonye igitsindo ca mbere ku munota w'indwi. Umugwi wa FC Barcelona witsinze Antoine Griezmann ku munota wa 14 ashiramo ikindi gitsindo kigira kabiri. Ademola Lookman mukinyi mushasha baguze ku umugwi wa Atalanta Belgium ashiramo igitsindo ca gatatu ku munota 33, ariko kandi uwitwa Juliano Alvarez yaramaze hafi inkino zigera kuri 21 adatsinda, nawe ku munsi w'ejo yaje kubabona igitsindo. Gutyo umugwi wa Atletico Madrid ubutsinze ibitsindo 4-0 umugwi wa FC Barcelona. Rero ibitsindo vyinjiye mu gice ca mbere c'urukino. Ico twabwiye rero nuko umugwi wa FC Barcelona inyuma y'urwo rukino uwitwa Dieter Hans Flick arahumuriza abakunzi b'umugwi wa FC Barcelona, aho yaje kuba agira icyo avuze nyuma y'urwo rukino. Aravuga ati nivyo turatsinzwe ibitsindo 4-0 mugabo ati ntibirahera turasigaranye urukino rumwe rwo gusubiriza tuzokinira iwacu kuri Camp Nou, Spotify Camp Nou. Rero tuzoba turi muhira imbere y'abafana bacu, ati turize yuko dushobora gutsinda nk'ivyo nabo batsinze. Ati rero two kwihebura ko twamaze kuba tuvamwo muri gikombe c'umwami. Ariko kandi nuko uwitwa Dieter Flick niyo ncuro yiwe ya mbere kuva yakitwa umumenyereza atsinzwe urukino rubamwo ubutandukane bw'ibitsindo 4 nk'akaro ibitsindo 4-0 canke 5-1, urumva haguma harimo ubutandukane bw'ibitsindo 4. Rero uwitwa Dieter Flick yaramaze imyaka 21 atazi gutsindwa ivyo bitsindo. Ivyo bitsindo akaba yaje kuba abitsindwa akiri karamenyereza muri 4e division. Ico gihe hari kera gose, ari kwera cyane. Uwitwa Dieter Flick no yaje kuba atsindwa ibitsindo 4-0. Rero ikaba inabaye inshuro ya mbere rero kuwitwa Dieter Flick atsinzwe ibitsindo nk'ivyo kuva yatangura kariyere yiwe y'ubumenyereza nk'uwabigize umwuga. Muri FC Barcelona kandi bamaze gutakaza inkino zigera kuri 5 kuri 6, inkino 5 muri 6 bamaze kuba bakina uwitwa Rafinha dahari. Iki rero ni cerekana ko uwitwa Rafinha ari umwe mu bakinyi ngira akamaro cyane mu mugwi wa FC Barcelona. Uno mwaka Rafinha yagize ibibazo by'imvune byinshi, rero muri izo nkino zigera kuri 6 yasivye 5 zose umugwi wa FC Barcelona wagize gute warazitakaje. Ni kimwe mu bintu vyerekana ko witwa Rafinha ari umwe mu bakinyi bahetse cyane umugwi wa FC Barcelona. Nta nundi mukinyi muri FC Barcelona bananganya ibiharuro mu nkino zikomakomeye muri ama grand rendez-vous Barcelona kina n'imigwi
ikomakomeye, ndavuga nka za Paris Saint-Germain, za Atletico Madrid, za Real Madrid, za Bayern Dominique, aho hose uravye presence y'uwitwa Rafinha nta wundi mukinyi wari wese wa FC Barcelona wamugereranya nawe muri izi nkino zikomakomeye. Kubw'ivyo no ku munsi w'ejo vyaragaragaye ibura rya Rafinha, ryaragaragaye na cane cane kubijanye n'ubusatirizo, hana ko Rafinha numwe mu bakinyi bitanga cane gose. Ku rundi ruhande rwa mugenzi we Lamine Yamal numwe mu bakinyi ubona ko uno mwaka nawe nyene nivyo aratsinda, afise ibitsindo vyinshi, afise ama pass meza menshi kandi amaze kuba atanga avamwe ibitsindo, ariko ni nta ruhara runini ubona uwitwa Lamine Yamal afise na cane cane mu nkino zikomakomeye. Urukino twavuga yaje kuba akina na Atletico Madrid nta gitsindo yatsinze, nta n'umupira uva mu gitsindo yatanze. Kuri El Clasico nta gitsindo, nta ni pass iva mu gitsindo yatanze. Kuri match yindi kandi ya Atletico Madrid muri La Liga nta gitsindo, nta ni pass yatanze. Kuri match ya Chelsea nta gitsindo, nta n'umupira uva mu gitsindo yatanze. Kuri match ya Espanyol Barcelona nta gitsindo, nta ni pass ivamo igitsindo yatanze. Kuri match ya Real Madrid muri La Liga nta gitsindo, nta n'umupira uvamo igitsindo yatanze. No kuri match ya Paris Saint-Germain muri Ligue des Champions nta gitsindo, nta ni umupira yatanze uvamo igitsindo. Rero ni Lamine Yamal ubona ko ku match zikomakomeye atari karagaragara cyane nka mugenzi we Rafinha, Rafael Diaz Berori, we ubona ko ku nkino zikomakomeye akunze kuba agaragara cyane gusumba undi mukinyi wari wese wa FC Barcelona. Ni Barcelona two kwitega kwizokora remontada canke amaze kubivamwo n'ukurinda twaraba ko izovyitwaramo mu rukino rwo gusubiriza, nimba koko umugwi wa FC Barcelona uzoshobora gukora ico bitwa remontada umugwi wa Atletico Madrid kugira ngo ashobore kuba usezerera muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma maze bagakina urukino rwa nyuma. Ariko ni ibintu bigoye ko vyose birashoboka muri football, n'ukurindira rero twaraba iyo bizoherera mu rukino rwo gusubiriza. Muri equipe ya Real Madrid hariho amakenga kujanye n'uwitwa Kylian Mbappe ku munsi w'ejo atagaragaye mu myimenyerezo y'umugwi, ariko amakuru yamaze kuba aboneka uno munsi nuko no mukinyi Kylian Mbappe yakoze imyimenyerezo no munsi ari kumwe n'abandi. Reka byitezwe ko ku munsi w'ejo umugwi wa Real Madrid ukina na Real Sociedad, byitezwe ko no mukinyi Kylian Mbappe azogaragara muri urwo rukino. Ariko kandi ni nindi nkuru nziza ku mugwi wa Real Madrid na cyane ku kibazo cy'inyuma muri defense, n'uwitwa Antonio Rudiger nyuma yo kuva mu mvune mwaramubona ku ntebe yasubira abandi, ariko ntiyari bwamere neza 100%. Rero bikaba byitezwe ko ku munsi w'ejo uwitwa Antonio Rudiger azoronka iminota mike yo gukina mu ntumbero yo kumutegura mu nkino umugwi wa Real Madrid wimirije cyane mu nkino z'amajonjora ya UEFA Champions League mu kurondera itike yo kuzokina kimwe cy'umunani gishira icyanyuma muri azi umugwi wa Real Madrid uri kumwe n'umugwi wa Benfica de Lisbonne muri zino nkino z'amajonjora akaba ariho umugwi bazohura. Rero ni Antonio Rudiger novuga ko yamaze kuba agaruka nk'uko ikinyamakuru Aselec bitangaza, byitezwe ko ku munsi w'ejo uno mukinyi azobona iminota yo gukina. Iyi ni nkuru itari nziza mu mugwi wa Real Madrid, nuko vyari vyitezwe ko witwa Jude Bellingham azomara ukwezi kumwe mu mvune, ariko uko biko biragaragara ipimo vyo kwa muganga yaje kubakorerwa biragaragara ko bitakicitezwe ko azomara ukwezi kumwe, ahubwo agiye kumara amezi 2 atariko araboneka no mugwi wa Real Madrid. Rero tuvuga ko n'uruhombo rudasanzwe, n'uruhombo runini ku mugwi ndetse no ku mukinyi ubwiwe ni Jude Bellingham. Rero dushobora kuzusura kumubona mu kibuga mu kwezi kwa kane. Iyindi nkuru tworangiriza ko mugwi wa Real Madrid ni nkuru nziza ku witwa Vinicius Junior amaze kuba agaruka mu mugwi nyuma yo kuronka amakarata 5 y'umuhondo, gutyo bigatuma asiba canke se ahanushwa kudakina urukino wa Valence nkuko bimeze mu mategeko yo muri La Liga. Umukino amakarata agera kuri 5 aca ahagarikwa urukino rumwe. Rero nyuma yo kuba yarasivye urukino rwa Valence n'uwitwa Vinicius Junior amaze kuba agaruka, aho ku munsi w'ejo bari kumwe n'abagenzi kugira ngo bafashanye mu rukino Real Madrid izokina n'umugwi wa Real Sociedad. Reka tuze tubandana n'amakuru yandi ariko aravugwa mu gihugu c'Ubwongereza. Mu gihugu c'Ubwongereza ibintu ntivyoroshe kwitwa Michael Arteta
ni ku munsi w'ejo mu gwa Arsenal wari kurakina n'umugwi wa Brentford United baza kuba banganya igitsindo kimwe ku busa. Nyuma yo rukino rero ni Mikel Arteta ubona ko atanezerejwe cyane no kuba umugwi wiwe warashoboye kuba unganya n'umugwi wa Brentford igitsindo kimwe ku kindi. Ivyo rero bikaba bije kuba bituma ubutandukane bw'amanota bwari hagati y'umugwi wa Manchester City na Arsenal bugabanuka. Ni Arsenal mbere yuko ikina yari isumba amanota agera kuri 3 umugwi wa Manchester City waje kubukina ku munsi wa gatatu uza kubutsinda umugwi wa Fulham ibitsindo bigera kuri 3 ku busa. Rero ni Arsenal yaje kubikina ku munsi w'ejo tuje kuba turangiza isabwa gutsinda kugira ngo ishobore gusubizamo ikinyuranyo cy'amanota agera kuri 6 yari asanzwe ahari hagati y'umugwi wa Manchester City ndetse na Arsenal. Rero ivyo bikaba baje kuba bananizwa n'umugwi wa Brentford bakaza kuba banganya igitsindo kimwe ku kindi, maze Arsenal itahana inota rimwe. Bimwe rero mu bintu bitanezereje uwitwa Mikel Arteta ubona ko yifuza guha igikombe ca Premier League umugwi wa Arsenal umaze imyaka myinshi utazi uko gisa. Rero mugabo kandi ni Arsenal yisubije mu rugamba rwo kwiruka n'umugwi wa Manchester City. Ino migwi yose ikaba isabwa kudakora ikosa na cyane ku mugwi wa Arsenal ubona ko wifuza kino gikombe cyane wo uri mu kwa cyambere ata kosa na rimwe usabwa gukora kugira ngo ntutakaze kino gikombe cy'uno mwaka cha Premier League ubona ko bafise amahirwe yo kugitahukana. Ariko kandi ni Manchester City nayo ubona ko iri nyuma cyane y'umugwi wa Arsenal. Arsenal kosa rimwe izosubira gukora ishobora kwisanga inyuma y'umugwi wa Manchester City ugasanga igikombe bari baziga ko boshobora gutahukana n'umwaka cha Premier League bakaza kuba bakibura. Ni Arsenal na Manchester City gushika muri kano kanya ni Arsenal ifise amanota agera kuri 57 na Manchester City ikaba ifise amanota agera kuri 58. Ubunya akaba hari ubudasa bw'amanota agera kuri 4 hagati y'umugwi wa mbere Arsenal ndetse n'umugwi wa kabiri wa Manchester City. Ni Arsenal rero sigaje inkino zigera kuri 4 zizokurikira, bazokina n'umugwi wa Wolverhampton Wanderers, Tottenham, Chelsea ndetse n'umugwi wa Brighton. Novuga ko muri zino nkino ziri umugwi wa Arsenal sigaje gukina wimirije gukina nako zine muri zitatu zo urabona ko zikomeye umugwi wa Tottenham, Chelsea ndetse n'umugwi wa Brighton. Ni imwe mu migwi myiza ubona ko ihari mu gihugu cy'Ubwongereza, nubwo tubona umugwi wa Tottenham waje kubisubira inyuma, ariko ni umugwi ubona ko ushobora gutanga akazi umwanya n'umwanya kuri no migwi yindi ikomakomeye. Ariko kandi Manchester City nayo ubona ko isigaranye umugwi wa Newcastle United, Leeds United, Nottingham Forest na West Ham ndetse na Crystal Palace. Akaba ari imigwi nayo umugwi wa Manchester City usigaje wira ko wimirije gukina. No kurinda tukaraba bega ni Arsenal cyangwa ni Manchester City, no kurinda tukaraba yo bigiye kuba biherera. Iyindi nkuru yo tworangiriza ko nuko uwitwa Raheem Sterling nyuma y'igihe kitari gito atamugwa afise yamaze kuba yiyunga rero n'umugwi wa Feyenoord hariya mu gihugu cy'Ubuholandi. Akaba yasinye amasezerano azo mugeza muci n'uvuga ikiringo cy'amezi 6 akaba ari yagiye kuba akinira uno mugwi wa Feyenoord wo mu gihugu cy'Ubuholandi. Reka twashimire mwese mwashoboye gufata kano kanya kugira ngo mubane natwe muri kino kiganiro cy'inkino, naho utaka ku munsi wa mbere tugaruka turaba ivyavuye muri ya mahiganwa 5 akomakomeye ndetse n'inyuma y'ibibuga rero naho ku uwo munsi wa mbere.